Hello guys, this is coach Mr. Possible. Guys, mbandanya ndabashimira ukuntu mwihangana. Murabizi ko amakuru bayaduhaye muri Berry and Fs Global tewatangukonye. Twari tumaze indwi yose turindiriye batubwira ko ku kibazo cyo gutrading amakonti menshi. Murazi ko babonye harimo amanyanga na cyane kuri ya promotion yaba abantu benshi bagiye ba creating amakonti menshi atandukanye. Abandi nabo twari dusanzwe dutradingira abandi. Rero murazi ko itegeko rya riri hari one account one phone. Ariko uyu munsi FC Global na Berry Exchange bicaye barabivugana ko inama bari bavuze ko uyu munsi kwa gatanu none inama ngo yaheze. Umwanzuro wafashwe nuko telefone imwe ishobora gutradinga amakonti atatu. Ni kuva telefone imwe yemereye gutradinga amakonti atatu kandi amakonti atatu kaba wemerewe kuyabikuza yose. Kuyakura amafaranga ukoresheje telefone imwe. Nimba rero ufise amakonti 9 utradinga ukeneye ama telefone angahe atatu. Guys, Berry kintu cyose bavuze baragikora. Twizera ko niki bavuze ku kintu kijanye no guteba kwa KYC kwa withdraws bavuze ko mu ndwiza bazoba bagikemuye. Hama ikindi naco ngo buri muntu wese ararekuriwe kubikuza amafaranga abantu bose ari muri pending, abantu bose withdraws ziri muri pending uyu munsi ziraza kuba cancelled. Baraza kuzikansolinga hama umuntu akurikije mu mategeko asubira korera ejo. Hama ikindi naco bavuze ko guhera mu ndwiza system ntabwo izoba icemera ko ikintu cha pending bizohosubira nkuko byahora. Kandi ku bantu bavyuka neza muribuka ko bino byigeze kuba mu kwezi kwa 9 mu kwezi kw'icenda ku kwezi kw'icumi na rimwe igihe batanga promotion ya $200. So guys tukomeze kwihangana ibintu biriko biragenda neza.